jewe nitwa Taswiri nkaba donc je francophone pour la fonction de langue française reka tugende tuyipresenta hanyuma tucafata umwanya nyine kugira ngo tuvugane n'igituma twabatumiye. Ego gakeye je nitwa Ndagijimana Daniel abasanzwe ni CEO wa Mirror Makers Company, inzu y'irimo nk'inyanyumiro y'indirimbo zo kumviriza ndetse n'amasanamu y'ibintu bitandukanye murakoze. Ego nanje nitwa Imana Jeannette abasanzwe ndi mu membre muri association des jeunes francophones de la promotion de la langue française. Ishyirahamwe Jeunes Francophones ryifatikanije na Mirror Makers twaragiye hamwe tugira umugambi twise ndi umwigeme kandi ndabyishimiye. Haraza kubitandukanya gatoya kuko mu kintu kiroroshe cyane gusoma Igifaransa mu majambo. Igituma twabyumviye jewe sinabaye muri Entama ariko baturi kumwe barabaye muri Entama. Twicaye tuko turaganira mu buzima bwacu bwa misi yose, Daniel niwe yazanye icyumviro ati ndifuza yuko hari ikintu nogenda nkoze abantu hoba n'abantu babiri ukibonyene mu gibukirako aca avuga tuko turavuga muri byinshi niho yazanye akarorero k'ubuzima buri bashiki bacu babayeho mu bigo by'indaro bitandukanye. Aravuga ati hariho jewe narize muri interna kandi harabibwa burya gutambara twita serviette hygiénique mu Gifaransa, dutambara abigeme n'abafasoni bakoresha mu gihe cyo gutinyama. Hari abagenda batadufise, hari abo batwiba, hari abo bigora bakaba badafise ubwo buryo. Tuti none twoja hamwe nta kintu twokora umugambi ushobora tambuka tuca turaraba aho twokorera dusanga twoja muri lycée Buhonga aha haruguru muri journal tuca twumvana na lycée imwe iri hagati mu gihugu duhitamo lycée Sainte Thérèse ariyo NF Gitega. Twaragiyeyo turahura n'abayobozi bayo turababwira ikiri ku mutima, turababwira icyo twifuza gukora, batwakirije yombi hanyuma baraduha n'imitigiri aho batubwiye yuko abanyeshure b'abakobwa bahari nko kuri lycée Buhonga n'553 mu Gitega n'550. Tuca rero turagaruka ubu twagiyeyo itariki 27 z'ukwicenda muri lycée Buhonga. Igitega twashiye itariki 4 z'ukwezi kw'icumi. Nyuma rero turi mu gihe turiko turadodora hirya no hino. Ego hari icyo twe twategekanije dushobora gutanga mugabo murabizi umuntu yifasha gusara yifasha gusaba kandi ubugirigiri kugira babiri kandi abarundi barafise umuco wo gushigikirana no gufashanya. Icyo turebye ati hako twari utwo dukeya twacu kubera iki tutobishira ku tutosaba imfashanyo mwebwe abamenyesha amakuru kugira ngo abanyagihugu abenegihugu ushobora kwica aterereye wese agira icyo aterereye. Nicyo gituma rero twabahamagara kandi turabizeye kugenda neza kwacu kw'iki gikorwa mubifisemo uruhare muri katiya mufuwa kandi icyo mubishizemo ishaka birakunda. Nico ahanini ndabivuze mu mfunyafunyo rero Daniel ashobora kugira icyo yunganiye akagorora naho nta Ariko Imana Daniel twabwiye abasanzwe ndi CEO wa Mirror Makers, inzu inyanyura amajwi n'amasanamu n'ibintu n'abaririmbyi batandukanye. Ariko kandi nkaba nsanzwe n'umumenyesha makuru wa Kaze Production mu biganiro ya Serge bishikiriza imisi yose kuwa imisi yose isazi muri Kadogera Gakura. Uno musi rero nk'uko yerekana bivuga mugenzi wanje akaba ari akandi kajya ko kongera kwicarana n'abamenyesha makuru Mirror Makers yakizanye ikindi projet turi kumwe na Jeunes Francophones pour la promotion de la langue française. Tukaba rero nk'uko yerekana bivuga twariyumviye ino kampanye yiswe ndi umwigeme kandi ndabinezerewe kuko abigeme bahura n'intambwe nyinshi
bishobora gutuma batabinezererwa bakavuga ati umwigeme mugabo shaka hariho akantu kari kabuze. Ibyo rero biva mu gihe umuntu aba ariko arahura n'izindi ingorane nyinshi zitandukanye zifatiye kuri ubwo bwigeme bwiwe cyangwa ubupfasoni. Kuko yabivuze rero Mille Makers jewe n'umusanzwe wayirongoye naraciye mu mashuri y'indaro nubwo ntatevyeyo, namazeyo igice kimwe gusa ari mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ibyabaye kuko je aho nciye kenshi ndise ngenda ndiga, ibyabaye umwanya muto y'umugabo byaranyigishije. Jewe navuye mu Rumonge ngiye muri interna muri Igitega muri ENG, yari l'école normale des garçons higa y'abahungu gusa, mugabo twavuye tujyana n'abigeme bigana icyo gihe mu w'icumi nabo bagiye muri serende. So ikibazo cyahabaye nuko bashyizeyo bari bashasha, utuntu bajyanye baratwiba harimo n'ayo mapapie hygienique. Amaze kwiga rero ayo mapapie hygienique abagomba kubera byari bya mbere twatumenyeranye, mugabo ntibyari byabintu kuvuga ngo ni ibintu bya gishiki na gisanzwe, byari byabintu nakaturigana. Hanyuma rero abo bigeme ukwezi kwa mbere twarabagoye, ukwezi kugira kabiri baravuga bati twoguma tubikoze reka tubivuge. Baratubwira bati burya rero nk'abasaza bacu twebwe baragize ikibazo nta n'udupapie hygienique tugifise, burya niko biratugora. Murazi ko kubura papie hygienique ibintu bitera ikibazo kininiya cyane ku mwana w'umwigeme, bishobora gutera indwara zifatira mu bihimba by'irungu, bashobora kubona ama-infection, bishobora gutera n'izindi ngorane. Umwe akavuga ati jewe sinshobora kutubura tuno tuntu, akaturondera mu buryo butari bwiza, ariko kandi birashobora gutera no kwihegura, ugasanga umuntu ararwaye akabonge biriko birafata kubera ko utu tuntu ari dutoyi, jewe notubura gute, ugasanga byaramuteye akabonge. Niyo mpamvu rero twaciye dushyiraho uno mugambi kugira ngo dushobore gufasha muri bike dufise. Burya je namanda bivuga imisi yose simpunze, ariko mugabo kandi sinkenye kuko umutima ndawufise. Twarimbiriye rero nka Mille Makers turi kumwe na Jeune Pompone pour la promotion de la langue française, ingene twogira ino kampanye kugira ngo dushobore kugarukira kuko tukuze kugarukira mu kimenga bari mwayo ma-interna bose niko bimeze, kugira ngo dushobore gufasha bamwe mu bari muri ayo ma-interna. Mugabo kubera atamwana n'ikinono twahisemo kubafatira rimwe, nkuko yabivuze twaragiye mu Buhonga tugize desante baraduha ibitigiri, turaja muri ENF baraduha ibitigiri, nkuko yabibabwiye ibitigiri tukaba tubifise ngaha. Ivyo bitigiri rero akaba arivyo twifuza ko twojayo dufise ico tubashiriye kinini gusumba ico Mille Makers bifise no gusumba ico Jeune Francophone baba bafise. Mugabo tukavuga tuti rero hari n'abandi bantu bifuza kujayo rero ugasanga nta mwanya bafise, cyangwa ugasanga ubundi mwanya bakavuga ati none je nzojayo gute n'ubumwe boba bakunda kumviriza ibinyamakuru no kubisoma ndetse no kuraba amateleviziyo. Tuvuga tuti rero ni akaryo k'iwabo kugira ngo dushobore kubabwira umugambi, hama nabo bashobore nimba ari ufise icyo aterera ashobore kugitanga aterere, kugira ngo tuzogende gutanga imfashanyo ari nini ikwiye abo bana, kugira ngo ibintu bize bigende neza. Musanzwe rero akaba aricyo cyatumye uno munsi tubatumako muri kino kiganiro cyacu kuba n'abamenyesha amakuru. Icyo twifuza ni uko hogera igihe utwo dutambara abakobwa bakenera mu gihe cy'ubutinyanka batonze, abavyeyi batubatekereye batatubatekereye, bashika badutora nk'ahantu muri carton muri dortoire zabo mu buraro bwabo, canke badutora muri direction, ku buryo ata mwana w'umwigeme yosubira kugira indwara zivuye mw'isuku rike kubera yabuze agatambara akoresha mu gihe ciwe c'ubutinyanka. Ni umugambi twifuza ko wobandanya
tukanabwira n'igihugu cose tukaba hari ibiganiro bimwe twagize mu nsamirizi abantu batwandikira batubwira ati yamara naho mwiyumvira abana bo mu ndaro no ngahe Bujumbura bariho kandi bafite ico kibazo gusa ntibaguma babivugira hejuru nta n'uwo baganyira rero ntivyashoboka tukaheza amashuri y'indaro kuko nibo umugambi ukomeye turifuza yuko n'abiga bataha bafise ico kibazo canke iyo ngorane boshobora gushikirwa hanyuma tugateza imbere hamwe twese indero itavambuye. Ni ukuvuga yuko ino proje si proje twifuza yuko ihagararira ngaha nyene, ni proje twifuza yuko ibandanya ari nkako twashaka nyene nk'izo interna nk'izo nyene ziba zindi zihari zizwi yuko ari abantu nabo bashobora kutwegera ari umuntu ahaza akatubwira ati aha hantu jewe ndahazi ibintu ntizifashe neza cyangwa ibintu ntibimeze neza kuko twebwe mu bisanzwe ide uko twagomba kuyikora twagomba gukora ide n'ibiburiburi nk'ama international cyangwa kandi mu Burundi mugabo kubera bibaye twamaze twiga uburyo dufite batega rero ku mashuri akomeye hafi y'Ubujumbura n'indi yo hagati mu gihugu kubera je naciye muri NG yarageze kubera twaravye Imana Kivoga na Buhonga tugatega dushoza se Buhonga ariko n'ayandi nayo nyene tuzoshikayo gusa Imana iduhaye ubuzima kandi Imana idufashije aba bandi bantu bakumva yuko kino gikorwa atari ikiwacu gusa ahubwo ari igikorwa cyabo aho hose tuzogenda aho twaciye kuko twavuze twaciye kuri Sebuhonga baratwakiriye kandi nukuri ntawe kakuvuga ukuntu bwa gisanze batwakiriye neza tumaze kubibabwira ikintu cyadushimishije gusoma nuko twaciye dusanga n'abayobozi b'ayo mashuri abiri bose n'abadamu tukivuze rero baravuga bwambere ho barabishimye icyabatangaje gusumba kandi nuko byari ibintu byiyumviriwe ahanini n'abantu b'igitsina gabo hanyuma rero baravuga ati koko izo ngorane zirahari hano hari bimwe navuze nk'igitangura hariho abigeni badatonda mu ishuri bakigumira kuko tubivuge rimwe biratera isoni ariko igiteye isoni ni ibyo bihe baba barimo ico baba bari iyo akanya gatambara bindi batagafise isuku ntiriba rimeze neza hari abantu babegeranya muri muhoba siniko ko muhoba cyane igitega bakigeza hari abafata udutambara dusanzwe bakaba ari two bakoresha yani muhonga n'uri muri hahandi wa muntu yabazi ikibazo hariho abakoresha utwo dutambara tukabatera indwara hariho abavuga ati karema hako jewe nobandanya mbaho ubuzima reka ndondere umuntu ashobora kukampa bagaca babicisha mu busambanyi hariho inda nyinshi z'indaro ziboneka ziciye muri ubwo buryo nta biharuro statistique dufise ariko birahaba ubwatsi gatoya kimwe yabaza umuntu yabajije yasohokeye kuri TV aho nyene igitega ubonye yavuze ati koko naraheze kandi n'abantu baba bafise uburyo yaratubwiye ati hariho byabitubwiye ko nyene hariho abafise uburyo ariko hari n'abandi ata buryo bagira nico gituma banaduhaye nico twokwita amarekomandation yaraturabye ashaka tubwira ati ndabona mwese ko mwubatse turashaka muze mutuzanire tujya dutambara muhora mugurira abafasha bayo ni ukuvuga iki biravuze ati kuba hariho abantu benshi batandukanye twashaka ko muzoha bose muzobahe twa tundi dukoreshwa rimwe apana tumwe bamesura rero dufise iyo rekomandation kandi tuzoyisonga kugira ngo bongere icyo nagomba nongere ko mu bisanzwe uriya yatubajije ati mbega ni iki baba baratubwiye nko mu Buhonga baratubwiye bati icyo kibazo ngaha kirahari
ati hariho amaka amaze kuza agashika no muri direction bakatubwira bati naka arwaye naka gumagwara mugasanga kubera izo ngorane ati nimba ari kari cyangwa izindi zimaze kuhaba cyangwa yuko inoka hariho n'abandi banyeshuri bashobora kuba bayifise mugabo kubera abana babigeme batubaho kuvuga bakaca bari ibanga urumva umaze kubwirwa n'umuyobozi ikintu n'icyo sitadire yuko inzoka zihari hanyuma muri NF nk'uko yereka arabivuga kandi bice bikomplete na cya kibazo mademoiselle yatubaza hariya ego nk'uko Prince yabivuze yaratubwiye ati burya ino shuri iriko abana batandukanye hariho abana bava mu miryango yifise hariho n'abandi bana bava mu miryango ibayabaye acarongera karavuga ati mugabo icyo kintu mwavuze cy'uko hariho abana bashobora gushika ngaha swati bagenzi babo bakikora ku byo kuwo muri internet twe batubwira ngo ntibiba ngo baritiza akaba ati bagenzi babo bakitiza ibyo bintu vyiwe ugasanga babyitije ya matariki ari karekereza contact ugasanga nk'umuvyeyi ego nivyo ubu akaza ngaha muri direction ushaka kuvugana n'umuvyeyi nuko asanga bibaye nkenjo bavyitije uno munsi bikaca biba nkenjo ugasanga ni biramishikira ubwo buryo cyangwa ugasanga nk'umuvyeyi avuga ati jewe muri kano kanya ndi kure banza wihangane naho abava mu muryango bifise urumva ko bitaba vyoroshe hanyuma rero shiravuga ati kandi nabo bifise suko batoronga kuko n'ibintu baguma bakoresha ati nabo batifise nabo nyene suko batoronga ahubwo icyo mwokora kubera twebwe ngaha turera abana tubereka ko bangana kandi basa bategezwe kubabana mugerageze mugende murondere utuntu tumwe tubaha onere bose tujya duserivete twa izaje inike ku buryo naka kazohava kakira ngakamarana iminsi akabisa naka nawe yaragakaye hacabaho bya binda nyine kubera amakoresha kaganyene bamuhakuntu mugabo mubahaye gusa tungana ati disiye ko bose bazobikoresha kuko kandi bazoba bari kera ikubona yuko bafashwe ku rugero rumwe nizo konsta hanini twakuye mwayo madasanzwe twagize karangije